Mwaramutse uno musi nasohoye video y'amama emotion menshi ku muntu w'umajoro yaguye muri Congo. Yari personnel ku bisanzwe umuntu yari umuntu nari nsanzwe yari umugenzi si vous voulez. Hanyuma nciye ndonka apere ikoro ku mugoroba w'iwacu imbwira ngo bongo wewe ngo umaze ngo imyango umwaka wose ngo igihe cyose ngo ubesha ngo abarundi ngo ivyo bintu uvuga ngo nububeshi gusa ngo nubuswahili ngo ni kinyoma ngo tuza kubihagarika ngo vya nka vyakunda navuga mon frère. Mu vyukuri jewe ntanga opinion, ntabwo mvuze ko mfise ukuri, hari ibintu vyinshi ntabonye, hari ibintu vyinshi ntazi. Ndavuga nti ikintu nagikuye aje mvuze ikintu cyo kintu nacumvise uko cyane nacunze mu ibarabara canke barakivuga canke nagisomya ha canke niko niyumvira opinion. Urarekuriwe kugira opinion yiwawe, unavuze ko numeshe nta kibazo kuko nibisanzwe uko umuntu avuze ibintu vya politike wahiteze ko abantu bakubona different ngo yango we ngo umuswaga ngo ivyo ngo ugomba kubihagarika ngo uri kuzuyobeza ngo abarundi ngo cyo kubihagarika ngo vyanka vyakunda ngo kwanza ngo jewe ngo ndazinanye ngo n'abajenero mu Burundi ngo bose barambwira ngo Kongo ara ngo amahoro ngo gisigaye ngo nuko ndababwira akazara gukwirikirana. Ndavuga dude wewe kuzana tactique zimbonera kore kandi umuntu kuze nta tactique zimbonera kore nizikora n'abajenerose baza ko batabibona barabizi ivyo nkora none ubabwira ngo bakora iki après tout. Kumavuga ngo kwanza wewe umva uyumvise kimunaniye agaca hindura ikintu ngo kwanza wewe ngo ufise credentials zihe ngo jewe ngo izina ryanje ngo rigugura ngo kuri ngo ngurirabe vuga izina ryawe eje mu bisanzwe abantu bakomakomeye turabazi nta nico bitwaye parayere naho yari kuba Elon Musk ampamagaye naye kumubwira nti Elon Musk wenda kubaha nk'umuntu w'umutech entrepreneur mugabo ntiwonzi ivya ko mvuga ijambo wewe ukora ivyo wawe Tesla, Starlink, SpaceX turakubaha muri tech mugabo ntabwo woja kumbwira ngo nje kukuronda izina kuri Google ndarihiga kwikinisa. Ni usaba Tanzania bavuze ngo sidharau kazi yangu yako haini sinze ngo ntingaburira. So ico ndakimubwira naco nje nta credentials je mfise nuko ndumuntu mvuga ivyo niyumvira hanyuma kandi vuze ivyo tuyumviye ivyo tudahuje je ntaco bintu waye pe. Kaca hindura ngo kaza nzindi tactique zo kunteza urubwa kwanza wewe aha waje gute uvahe ivyo vyikoze je natanze opinion utayishimye genda wumviriza ibindi sinovuga ituma woja kusoma ibintu ukakumukwikirana umuntu tumva udashaka kumviriza ukamutelefona personnel makugira umutuke. Kwanza wewe wizi biki dude nanga opinion c'est tout mutadahuje iyo opinion kazanze ntakiteke nzo gusheminga zo guteza urubwa zimbona kwa nkoro ngo uri kondo dufaranga kuri YouTube. Of course amafaranga abonetse nawe na jeno yaronka je sindatunga amafaranga ndabonye kuri YouTube no yakora sindatunga mugabo jewe ntanga opinion yiwanje iyo nshaka amafaranga kwanza mbadiri kwari kwa send DFTD ndazi ko ariho arabanywanyi beshi sinokubesha none bajya abantu bazi bibi sinobita amazina mugabo ibintu usanga atabintu bikomeye bibavuga mugabo ko yambaye umupira w'imbonera kure no kwagiye muri meeting wasanga abantu benshi bariko mukurikirana. Est-ce que ubujya mfashe urona nk'umukubita kwikana n'abantu benshi n'umuntu twubaha mu bintu vya journalisme mfashe bijya vyambaye ngaca ndamushigikira noronka abavyuzi benshi gushuma ndamugwanije amfete biravye kuko sinobesha abadede mu wundi nobesha par rapport y'abatara abadede ivyo ntawo bideha. So hari amafaranga ahubwo nari kuja iyo umuyaga ujana nkagenda ndakwegera ko iyo ariko arakwegera ko anyway. Ariko iyo menace peje natangaye umuntu amaze cyo tumaje ndambwiye nti nico gituma mfite muri Afrika abantu mutemagorana kubera kumva ko opinion natanze utoshobora kuyihanganira ukuva ko utiza kuncecekesha by all means utoshobora kuvuga uti boje uyu mugabo ntiduhuza ashoye no kuambesha je ni keshi mbonana kuri YouTube babesha ivyo biraba n'abantu benshi kuri YouTube babesha no kuri Facebook mugabo sinumva ko bica biba personnel vuga ko yabeshe biramuraba prouve ko atambesheye prouve ko keshi na keshi nta n'umuntu yakomerekeje ni nk'umuntu avuze ngo je nagiye Singapore atagiyeyo so ngo mu nyuma ngo nukusaba imbabazi ngo batatu b'u Burundi ngo kwanza ngo Burundi bwarakwigisha anko vyano vyimbonera kure u Burundi nta muntu yabuvuze ko twe tuvuga yuko intwaro y'abadede ngo kwanza ngo badede ngo uzubavuga nabi ngo nta n'ivyo Burundi ngo nta n'ivyuzi ngo buceceka ngo nta vyuzi ngo you know nothing vuga nta vyonzi mvuga ivyonzi bikeyi kamwe navuke mone nakuriye mvuga ivyonzi hanyuma nkumvira mu comment usanga tuko tureshanja gutyo ndamutumira nti wowe rero niba wumva uri strong uzoze tuje kuri X canke kuri YouTube cyangwa kuri Facebook tukore deba
ku bintu vy'u Burundi ngo yango nitwokora ku vy'u Burundi twokora ku bindi no ivyo bindi je mvuga kuri YouTube je novuga ku vyo tuvuga ko nico wampamagariye mugabo kana ko ari umuntu by'abarundi amfite barambaza cyane kandi nabimubwiye ko aco gituma dutemana no kubera tudafise tolerance d'opinion ni gake je ndataka abategetsi b'abarundi zose ama comment menshi hari abantu benshi muri abo bandi ba YouTube n'abakusanga banyatatse hirya no hino burya je ndabibona muga nkirengana we nta kintu dupfa mugenzi mwana wa mama wowe uri umuntu nkanje uri kurarondera ubuzima ejo nawe nshobora kuza numva waguye mu gasho canke ahandi hantu nta kintu usibye gusa kutamenya nta kintu kinini uri kurunguka muri iyo leta mugabo abantu bari kubarunguka bari kubahohotera abantu bafise inkoho bafise umuheto bashobora kwica bashobora gufunga umuntu abantu ntaje nkuze gukarira. So anyway nagomba ndabasabe barundi kazi ntagire umuntu azosubira ku telefona ambwira ibintu navuye kuri YouTube negatively umuntu akeneye guterera mu cyumviro uwo sava kuko après ndi umuntu nanje mba ningiye ku mugoroba kuvuga na famille tuganire kwanza hariho celebration twagomba gukora n'umuntu muri famille sanga nayibagiye nyine ko nako ndahwarira n'uwo muntu n'umudamu ati kumenga sinakunze kukubona aho aduka gukibonda avuga je en fait ntabwo ndi strong kuri opinion personnellement ndaba kuri YouTube nyine muri public mugabo umuntu ku wundi je nanifuza ko turagira ama accrochage nkaya ariko encore une fois yavuze ko ngo agiye guha inomero ngo abantu bose ngo baze barantelefona bwa please don't kuko deja genoza kwico ari inyuma inyuma y'amategeko guha inomero abantu ngo badoxing umuntu ivyo ni illegal ntabikore kuko vyo hava si vyiza cyese sinwa n'igituma wone telefona ko for what siga comment kuri video vyihoze bantu bimana we niba umerewe neza bitaragushika ko we buraceceka umunsi washitse ko hanyuma uzo duhoberane okay muga pour instant ubirabe wirenganire nturande imitsi too much sibundi ko ndavuga bo nubwo ufana nabajya abantu yakanabwira ngo bariganye n'abagenero no twese twizi Burundi abantu benshi abo bantu twariganye nta muntu yo kubesha abantu benshi twariganye bisanzwe mugabo ntabwo bica biduha dowayo canke gushigikira ibintu tubona ko bitagororotse je keshi na keshi ndashama ama emotion bien sûr ninzigo wanashaka mugabo ndageza nkaba object nkaba factual nkashama ama fact okay nkavuga fact rimwe ngasoma igitabo rimwe nkavuga ivyo numvise iyo ntari certain nkavuga nti nivyo bavuga mugabo ntawuzi ko yabikoze yagiye bavuga naka yarapfuye bakwana kamwishe mugabo sindi certain nkabicugira nkagishinga kivuga ibintu nk'ivyo canke akora opinion yo wanje observation nkavuga nti amasoko arasha ntagira enquête kubera ko atagwa enquête ngaje ngo iyo wanje shwa kuba ari erroné c'est très normal kuko mba ni réflexion yo wanje mugabo opinion mu bihugu turi independent nico kintangaza umurundi ashobora kuba mu gihugu kirimo independent kirimo liberté d'expression akumva yuko ashobora gusilencinga uwundi mugabo I don't understand sindabitahura mfete sindavyona gatoyi harimo n'ibintu ca condescendence cyo gusuzugura umuntu amfete kuko navyo yarabize ngo wowe ngo ivyo ngo navyo ngo n'ibintu bakubwira urumva deje nkaho gasuzuguro bande bambwira je ko mu Burundi habaye ibintu byinshi nabibonye abambwira naho nabari mu Burundi bavyo observa keshi na keshi mu ndugire mu madiem nkavuga nti binavye canke umuntu yavuze ko mubona mugabo mva bafite ikintu sindatahura ariko je novuga ko irezo imwe muri Afrika dukunda gutemagurana nukubera ko kuntu tutari open minded hamuvuga uti uyu muntu duhuza reka kumba ntangure cyane yo wanje ndamu contredire reka ndamusabe deba reka nanje ngire comment hariya ibintu nk'ivyo akumva yuko yo gutelefona akubwira yuko atangwa gusheminga atakusheminga kondi ivyo meze abantu bafite information z'ubuzima bw'umuntu wose atavuza ibibazo personnel nivyo nahereye ko ndavuga we are going this hanyuma ibi vyo kumenasa ngo arabwira ba autorité ivyo kuvuga ngo agiye kubwira communauté ngo bandogisinge yesiyoza ko muri communauté bose bari ku ruhande rwiwe nisho kandi mutamenya abarundi turi divise hari abashigiye dede natashigiye dede kuko muri politique ni kubimeze ariko kandi dede yonona abantu benshi n'abashikinaza ko benshi na benshi nk'abari mu Burundi batangiye kubona yuko bitoroshe ko biriko birashika ko bose voilà nagize agashavu kenshi okay uyu nibaza ko ari umurundi wa mbere tushwanye nko mu myaka sepa nka 20 heze je nta afite je kuntu meze ndi umuntu nevita conflict one on one yo umuntu mbona ambanga menshi ndamukata nkamukwepa
donc nuboneza ko nca ndamubloka none namubwiye ko atosubira ku telefone kandi nazo ko atazosubira kuko bon personnellement telefone ifo ku telefone tuganira tudahuza nta bintu byo kwiga turahaduka ari deba no ijana ku yindi platform kumbure kaba deba public kayumviriza kugira ngo nabandi bashobe kujija who is right ufise ukuri udafise ukuri canke bashobe gutera muri kiganiro mugabo ukumpamagara ukamfata umwanya wa famille unshwanira kandi ata muntu jewe nagreshije nta muntu je ndabwira ngo genda mutere naka genda mwice naka nigake nishimira ngo naka yapfuye kuko ujya muntu abasize famille kuko ave nk'iyi video nakoze ubona kuvuga ku muntu asize famille y'abana bane nta kuntu ureka kuba emotional ibintu nk'ivyo bibaye abantu b'Imana anko nimfata sho kubona different ikasho muri Congo sho kumva wowe ko bigena vuza ari vya phone birumvikana mba nikubibona naje gira vya opinion nta mafakite mfise wombaza igitabo inama yakozwe ntayo mfise nta nakimwe mfise ni observation pure simple y'uwanje cyo kimwe nawe wo kubaza ibitabo canke inama konterandi nawe zakozwe kuvyo sutena nta realite turaspekira twese muri ico gihe genda kure kugira opinion yawe naje hagire wanje hanyuma tudahuje mugabo tuje tufatana mu mashati niko demokrasi yubakwa anyway nashaka kubikora mu mutwe ko birafasha ko nduhurira akagahanga gato ikanje mugira umunsi mwiza ariko sinzi ari anko niva nagomba abantu bari hafi hano turi umuntu ashaka kugira nabi kuko cyo umuntu ubu natakuminuba kera cyane kuko yigeze kumbwira ngo tubonane ndamubwira nti ngo duhure kuri coffee shop avuga ngo nango ndakukene ngo muhiri wanje ndavuga ni ngo na famille ndavuga uyu mugabo kabasha kumenga afisa makenga anyway so yes kandi umuntu ashaka kugira nabi akoresheje uburyo ubuhe mumbwire mbe ndashiraho protection hakiri kare nahora ndinduka mugabo ubu byageze ku rubumbiro abantu b'Imana ejo niyo mwabona na hageze kuri YouTube bazoba bankubise inembo sawa muganeza ko turi safe neza ko turi safe abantu b'Imana mugira umunsi mwiza bye.